twize umuvumo w'amasezerano, aho usanga usezerana utabizi, cyangwa ugasanga so wawe yarasezeranye, cyangwa ugasanga sogokuru wawe yarasezeranye, cyangwa ugasanga bari baragusezeranisha ku nguvu. Mugo twize cyitwa amasezerano. Uno munsi tuvuga ku muvumo ubucakara canke ubukoroni canke ubuja bwo kwa Satani bw'amadayimoni. Uno munsi tuza kuva mu buja bw'abadayimoni. Haleluya. Uzi abadayimoni bafise umutima mubi, kuba wo bicaye ngaho bibaza ko banezerewe, baraciriwe kwiteka. Abadayimoni bafise kumbure mu mitima yabo bavuga ati icyo duha ubuntu tukaba abantu iminota 2 yonyene turazi icyo twokora, bo kwihana bikaba ibindi bintu. Ariko wowe uri kurafisha ubusa ubuntu urimo. Sasa ngomba kuvuga cyane cyane kubijanye n'ingene abantu baba mu buja bw'abadayimoni. Ubwo buja sinzi ngene no buvuga mu Kirundi neza, mugabo ni kuba musi ya control, uri musi ya mamlaka y'abadayimoni. Hamwe utabugishoboye wowe ubwawe kwigenga ngo wikorere ivyo ugomba, ariko amadayimoni akaba ari yakugida, ugira munsi y'ubutegetsi bwayo, ugira munsi y'ubukoroni bwayo. Kimwe mu bintu ushobora kwisanga uri munsi y'ubukoroni, Satani aragushira mu mategeko ntangere, akakubwira ati pastori ntumwizera none, ukavuga ati yego ndamwizera, ati nta mpamvu yo kujana Bibiliya mu rusengero. Ukaza mu rusengero ata Bibiliya ufise, kumbe uri munsi y'amategeko y'abadayimoni. Satani rero n'abadayimoni biwe, nuko ahantu hose no kwisi umuntu wese yamagomba ko bari waganza abanyagihugu baba bari ngaho, sivyo none? Uravye ivy'amatora, uravye n'ingene habaho n'imigwigwana, umwe wese akiranira kugira ngo atware abo bantu. Ni nako ijuru na kuzimu bigwanira kukuganza wewe. Ndagenda pole pole kugira ngo utahure. Hari ukuntu Satani rero afise ubwenge n'amayeri yiwe, agushira munsi ya kontrole ziwe, ku buryo akugida abafise abantu biwe, agida ukaburimwo ni sinzi ko burimwo, akagukinisha akakujya bakina amapio y'amadame n'amarudo n'amaki zose, ukazura genda aho we agomba, ukazura kora ivyo we agomba, ukazura vuga ivyo we agomba. Uyo no muvumo nawo nyene utabuzi yo wajuva, kwa kundi twavuze ko hari imivumo ivuzananye n'abasokuruza, hari n'indi izizananye ivuye kuri wewe. Bwana tusaidie sana. Ukisanga uri sous contrôle y'amadayimoni kandi ntunabimenye, ukibaza ko ari bisanzwe, kumbe uri munsi ya contrôle y'abadayimoni. Ndagwa karorero, ku mugoroba kenshi ni abantu bapanga ibizobejo. Ku mugoroba rero ukabuzi ejo mu gatondo nzozinduka nje muri burakeye, cyangwa nzozinduka njya gusenga, ariko amadayimoni ni muri munsi ya contrôle y'abadayimoni, bo baca bafabrika itiro rigera 6:30, kandi wateguza kugenda kuvyuka saa 11 kugira ngo witegure 6 ube wageze ku masengesho. Satani akagushira munsi ya controle yiwe, ku buryo wisanga uri kurakoreshwa wowe ubwawe ntubibona, ariko buri munsi y'amategeko ya Satani n'abadayimoni biwe. Mu buryo bw'impwemu urategura ati jewe nzopfa ndumuririmbyi, Imana yanje je nzoba umuririmbyi. Hagera umwanya wa repetition, hakaza undi mugenzi akaza kukubwira amakuru, mukaja mu zindi nkuru n'izindi. Wa mugenzi abari mujumbe wa Shetani cyangwa bari ntuma ya Satani. Satani akakugida, akagushira munsi y'ubutegetsi bwiwe, kandi nawe ntunabibone, ukabandanya muri ubwo buja utabizi, munsi y'ubukoroni bw'amadayimoni. Ariko ngomba kuno munsi nitwamara guheza kumva rino jambo, uhoraho atubohore. Haleluya. Maze tujya munsi ya controle y'ubushobozi bw'Imana. Amen. Tuzoze tuvuga nk'uko Imana igomba, tuzoze dukora nk'uko Imana igomba. Amen. Twinjiye mu buzima busanzwe, urashobora kuba wazindutse mu gatondo, cyangwa ukaba wabipanze kuvejo ati mu gatondo saa 2 nzoba nageze ku ntuzenya ngiye gusaba akazi.
ariko saa mbiri igera utarava no mu gitanda cyangwa utarava no muhira, ukavuga ngo ukibaza ngo asikwe zini ko na uvivu ngo muri no minsi sigaye mfise ubute. Ubwo bute bwavuye he? Kwa shetani. Shetani arakukonorora ku buryo ivyo agomba nivyo we ukora, mugabe vy'Imana igomba ukabimwankira. Uzuharure ndagusavye uzurondera agakaye ukite journal, maze wandike ivyiza wakoze ku munsi n'ibibi wakoze ku munsi. Umuntu ari munsi ya control ya madaimoni yisanga ibibi nivyo vyabaye vyinshi kuruta. Haraza umuntu akakubwira ati nsaidia canke numfashe canke ngirira uku, umutima ukaza ati nuhirahire, ukibaza ngo n'umutima usanzwe, kumbe nuko uri munsi ya control y'ibindi bigabo y'ibindi bintu bimeze ukuntu. Bwana tusaidie sana. Wisanga uri munsi ya control y'abadaimoni, abadaimoni nabo bakagucisha ku biti no ku mabuye, mugabo nubimenye ko abadaimoni bari ko baragukoresha, kumbe wewe wibaza ngo uri kumwe n'Imana, kumbe Imana yarakuvuye ko, mwe mu Imana yakuvuye ko kera. Abadaimoni bo bakuganza, nibo bagucisha ngaha, bakagucisha ku biti no ku mabuye, ubuzima bwawe bukabaho nk'uko utagomba. Uzi ko ubuzima bwacu tufise droit yo kubugida, kubwereka, kubuha umwelekeo, kugira ngo tugende iyo tugomba niyo twategerezwa kuja. Nk'uko ijambo ry'Imana ryanditswe mu Baheburayo 11 ku murongo wa mbere, ukwizera niki? Imani ni kuwa nayo hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kandi ukwizera, ni wamara kwizera, ijambo ry'Imana nk'uko ribivuga byategerezwa kuba nk'uko. Wongo kweli? Muri Yohana 15 ku murongo w'indwi havuga ati nimwaba muri jewe amajambo yanje akaba muri mwebwe, nimusabe ico mugomba cyose naco kizobabera. Ariko urasaba kwera mu gatondo kugeza ku mugoroba ntibikubera kuno, kuko uri munsi ya control y'undi mugabo. Turatahurana. Hari ibintu udashobora kweshapa, udashobora kuvamwo, kuko byakozwe kuva kera, kandi nawe nuzi impamvu byabayemo, wabibayemo. Nico gituma utegeza kwama wisengera igihe cyose. Scientifiquement ikintu cyose barashaka kugiprova, barashaka kukivuga bati iki cyatanguye uku, mugabo ndakubwije ukuri ko ibintu byinshi byahinguwe, byinshi bifise ibanga ryaho byahinguriwe. Ukisanga uri muri controle y'ibindi bintu utazi, ugasanga hari ibintu turimwo tutazi. Uzubona imisore yambaye pocket down, atazi wabitanguje impamvu yabitanguye, wowe ugasanga uri munsi ya controle n'amapocket yawe, kumbe satani yaragufashe yagushize mu kamutate ahantu utazi. Bwana tusaidie sana. Baramukanya ngo ma chance utazi yo vyaje biva, wisanga uri munsi ya controle, kandi iyo controle urimwo ntubizi, ntunavyiyumvira, kuko harundi mugabo yabipanze nawe ubigiyemo, ntuzi impamvu byatanguye, uri kurajana n'umurongo utazi yo wajuva. Wisanga uri munsi ya controle y'ubushobozi bw'imiyaga mibi, kandi hari bimwe usanga wikwegera, hari n'ibindi twisangamwo tutazi igituma. Haleluya. Hari ibintu turimwo ujamwo, ubamwo utazi iyo byaje bizanana, kandi ivyo bintu wamara kubijamo ukisanga uri munsi ya controle y'abadaimoni. Hari imihari myinshi cyane uzawumva yitwa abana, kasindi buyivuge cyane, mugabo utazi uwatanguje uwo muhari. Umuhari w'abantu uzenya heza imyaka igihumbi, heza imyaka ibihumbi bibiri, heza imyaka ibihumbi bitatu, wayitanguje n'umuzukuruza yarapfuye, yaraboze, byaraheze, mugabo ntuzi impamvu yabitanguje. Mugabo ukajana nago, kandi ukumva umenga urabikunze sana, urabyinjiyemo sana, ugasanga wisanze uri munsi ya controle y'ubushobozi bw'abadaimoni. Umuzungu atwigisha yavuze ati definition ya civilisation, umuntu ari civilisé n'umuntu ajya nk'umuzungu, n'umuntu atwenga nk'umuzungu, n'umuntu agenda nk'umuzungu,
kubera ko umuzungu batuzaniye ibyiza mbwa harimo n'ibibi. Eske ni ngombwa twenge nk'umuzungu? Mbwa kubera wabonye umuzungu yabigize. Umugabo umwe yagendeye umuzungu mukujya rero yari ko arajya ibintu birimo isosi, azajya ajya ageze iwe acabwira umugore we ati teka n'ingongo nyarutsa ngira mfungure ngo muzungu. Mudamu ateka intete atangura guhekenya za ntete agira ngo ntibijanye. Bana tusaidie sana. Uri munsi y'ubundi butegetsi utabona neza mugabo biratu influencer. Bana swe sana. Hari ikindi kintu mutazi, ni ikintu cyitwa media, amaradiyo n'amateleviziyo. Amaradiyo n'amateleviziyo ariko arahindura abantu, n'imvugo y'umuntu ugasanga itanguye guhinduka, ukaba uri munsi ya controle y'iradiyo kanaka, usigaye uvuga nka wa ya radiyo kanaka, ya televiziyo kanaka. Ubonye misi agenda gutya nawe ugaca utangura kuzuragenda uko. Ubonye abajene bari kwarimba muri televiziyo bagira amaboko sinzi gute nawe ugatangura uko, ntuzi impamvu. Bari kwa gutege kutabizi bakakumvisha ko ari byo byiza. Hari ukuri Imana izi gutandukanye nuko twebwe tuzi. Abanditsi ibitabo bya histoire baravyandika bagashaho tudome mugabo eske vyose nukuri niho bari. Narabonye documentaire yerekana ko Yesu yapfuye atazutse, bagakwerekana ama preuve baranahimbye basangaho byanditse naho basanze bicaye nako aho waba baja berekana ati mumva ya Yesu basanze yandi magufa bayapimye basangana y'undi muntu si Yesu. N'ibintu byinshi bakwereka bakakwemeza ko Yesu atapfuye ngo azuke. Musi ya controle cyangwa ubuja bw'undi muntu. Ubona muri televiziyo umuntu ashize kamushware ngaha, nawe ejo mu gatondo ukagashiramo, ntuzi impamvu yabigize. Musi ya controle. Amadayimoni ararondera uburyo bwose bwo gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo banyarutse cyane konona abantu, kandi ubu ibyaha birakogwa byinshi cyane bakoresheje ubuhinga bwa none kuruta uko byakabaye hose imyaka yindi yose. Undi muhinga yitwa Darwin niwe yavuze kubijanye na evolution de l'homme, avuga ko umuntu ataremwe ahubwo yavuye mu makende mu nguge, yagiye yevoliwa kugezaho aba umuntu, kandi aravyumvisha abantu kandi akabiprova scientifiquement, akanakwereka n'ivyemeza. nawe uri umuhinga ukacuzunza umutwe ati yes. Eski Imana niyarenye umuntu none kugeza uno munsi hari izindi nkende cyangwa inguge murumva zabaye abantu? Mugabo akabiprova kandi akanabikwereka neza, nawe ukavyemera kandi ukavyumva. Hari ibintu byagiye bitangura tutazi iyo byaje bizanana. Niyo mpamvu tutegerezwa kugwana urugamba rudasanzwe, kuko biradusanga aho turi. Niyo mpamvu usanga inkomezi zo kugwana zisaba kuba nyinshi. Ntujyame umukondorazosi kuko daimoni ntari ku birometero 10 usanga muri kumwe mu gitanda. Narababwiye umukobwa nasengeye yahora ajya kurangura ibiraya mu kuzimu, nawe ukasenga nako ukafungura udasenze, wanashaka ugasenga amasengesho magufi. Amasengesho magufi abaho ku isi n'amasengesho yinjya. Wiyenze ugasenga maremare usanga babihejeje. Ndabesha. Wisanga uri munsi y'ubundi bushobozi udashobora gupfa kwikurayo atari imbaraga z'Imana
zigushoboje kugira ngo uhave. Narigeze kuvuga inkuru y'umukobwa yapfuye Kinshasa aza kugurura ishengero Igoma. Ivyashara yadandaza muri magazine y'Igoma byaza bizananye mu kiyaga. Ko twamenyanye na Yesu tuzopfa tujya. Haleluya. Imana igufashe uve muri controle y'amadaimoni mu buryo buboneka. Hari ibindi bintu utabona. Vya bindi rero utabona ngomba ko dusenge Imana ibidukingire. Amafaranga ni meza mugabo tuyabone ibisanzwe. Aradufasha gukora mugabo ntituyafate nk'Imana. N'umuti wo kwa muganga ntitufate nk'Imana. Tuunye kugira ngo dukire mugabo ntitufate nk'Imana. Ni na pharmacie na education na nuzenya na byintuzenya ntitwifate nk'Imana. Kuko hari Imana isumba byose kandi iruta. Bwana usaidie sana. Bwana usaidie tena. Ninje muri birebire cyane. Reka tugaruke mu byoroshe. Haleluya. 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 Wisanga udakunda gushavura ariko umunsi kubera uri munsi ya controle ntibikunda. Urisanga wavuze nabi. Kandi abantu bakakubaza ati kubera iki wavuze kuri ati byanani ati nishindwa kujikausha. Ati roho ina mfupa. Ati byanse kabisa numvize ko no mubwira cya kijambo. Uri sous control. Ati madamu wanje yambwiye urwo rujambo biranga vraiment Imana mbabare namutataguye amakofi. Hari abandi imbere yo kugukubita banza kwihana ati Imana imbabarire ngira ndagukubite kweli mungani same ngira ndagukubite ngira ndagukubite basi. Usaba imbabazi imbere yo gukora icaha. Undi nawe akubwira ati takupiga afunta tubu ngo ntacagida harigwa. Ukaba wabipanze ko heza kumukubita uce wihana. Yaba ufashe ikibando akaba cyo wihanisha na. Wisanga uri munsi y'ubundi bushobozi bugutwara ahantu utashaka kuja, bukuvugisha amajambo utashaka kuvuga, bukwambika impuzu utashaka kwambara, bigukoresha ibintu utashaka gukora. Uzobona umuntu anywa inzoga mugabo azanga akavuga ati iyi niyo cupa ya nyuma sinzosubira kuzinywa, iyi ni ya nyuma basi, iyi ndayisezereye. Akabwira umugore n'abana ati iyi niyo cupa ya nyuma. Ariko ejo mu gatondo kakare aba ariko arinywa izo zibiri. Washaka ko yogenza neza, ariko je nama natanze telefone yanje. Uzamva umuntu atelefone ati kwararira cyane namaki ati mejeje gusambana kandi ndi umukozi w'Imana, kandi ataraho nasambaniye kandi nabikoze ntabishaka. Musi ya control. Uri musi y'ubutegetsi bundi bugufashe mpiri. Utikurayo uboshwe ujanwa nk'akantu zenya kamwenda na pepo bakujanuku bakakujanuku uri kuraja mu byo utazi, ivyo utabona, ivyo utashaka. Hari n'ibindi bintu usanga bikogwa n'abantu. Uziko abarozi babaho, murabizi ko babaho, bakaroga umukobwa ngo ntazarongogwe, bakaroga umuntu ngo ntazaronka akazi. Wewe ukashaka ko oronka akazi mugabo hari indi controle y'umuntu kanaka agira ati jewe ndonka nakazi jewe umwana w'abantu uzenya. Ukaba mu bushomeri utashaka kuba mu bushomeri, ari uko wabitegetswe n'undi muntu akuganza akurushiki ubushobozi. Uziko ushobora kuba wibabura utwara Bibiliya nini nganuku ukibabura ngo urakijijwe kumbe nta bushobozi ufise. Ugasanga umurozi aba hafi yawe akurusha ubushobozi bivanye n'iki imyanya atanga kwa Satani ni myinshi kuruta we imyanya uha Imana.
uzuharure ku munsi umwanya uhimana nirenga 10 minutes cyangwa 20 minutes. Mu gatondo usenga 3 minutes, uzurabe ku isaha mbere na 3 minutes ntayushitsa. Uyu Imana wakoze amen. Aho rero kurisiga mana amen. Amen. Wagomba kurira moto ati Mana urandinda ndingiye ku moto amen. Iminota 2 nishika. Mugabo bakora ijoro n'umurango kugira ngo bayobeze abantu, bayobeze icengero, bayobeze umukozi w'Imana, bayobeze baba ariko barakora amasaha 28 kuri 28. Kandi abantu ba mbere bakenye n'abarozi kuko umwanya wose wamara kwa Satani, kandi Satani nta nicyo atanga. Umwe yadushingiye naye ati mugenzi we bamuhaye miliyoni namba 35 bamutegeka kuziheza namba ari mu ndwi imwe. Ba iminsi 3 zari miliyoni 35 numura dushingiye naye bamutegeka kuzimara mu ndwi mu minsi 3. Imagine ayo samagogwa. Kandi ntuyagura inzu, ntuyagura imodoka uyage. Yaciye agira mariage non averti, agira cortege idasanzwe kugira ngo arabe ko yohera. Sinzi ko yayahejeje. Satani nta nicyo ahemba, ariko Yesu arakubwira ati nimusenge ubudahumeka, bikanka kusenga. Imana ikavuga ati nite nitakwitika, ati mpamagara ndakwitaba. Izo ni telefone ukompoza 3 ukashiraho utuburungu 2 ukashiraho Yeremia 33:3. Amen. Ati mpamagara ndakwita. Urabona umuntu akubwiye ati mpamagara, ari ngaho kuri telefone kandi nturiha, ari ngaho ati mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ivyikinze, ibyo amaso yawe atari bwabone n'ibyo amatwi yawe atari bwumve. Ariko bakubwira gusenga. Ndugu yangu, nimba naravuze ko umuntu mwe yambwiye ko agomba itiro acasoma Bibiliya. Wabuze itiro, Satani acazana itiro rimwe ridasanzwe ugasoma Bibiliya. Ugeze gusenga naho mu nzu mu cyumba handi uvyuka saa 6 cyangwa saa 9, mu itiro ryaje rizananye ntuhabura. Mugabo ari sheri wawe yagutelefone uruga gasore cyangwa gakobwa saa 9 y'ijoro, uravuga kugezaho Satani ntacahemba, akoresha kwa 0, ariko Yesu arahemba. Ngomba nkubwira ingene ukwiye kuva muri iyo controle y'abadayimoni. Nta yindi banga atari amasengesho. Abadayimoni kenshi bakoresha abantu, abo bitwa abarozi, abo bitwa abakinzi, abo bitwa abapfumu n'ibindi. Kandi inkomezi zabo bazironka mu gukurikiza amakondisiyo yabo y'amadayimoni. Natwe ubushobozi bwacu turonka mu gukurikiza amategeko y'Imana. Kandi amategeko ya Satani aragoye, kandi atanazobahemba. Mugabo y'Imana aroroshe kandi azoduhemba. Ariko icyo arusha ko abana b'Imana bamwe nuko abarusha gutanga umwanya wabo mu byabo. Ahano baza muri mwebwe nta muntu n'umwe akoresha amasaha 3 ku munsi ariko akorera Imana. Ni bake muri mwebwe. Ariko asenga amasaha 3. Nk'ubu tuvuga duti ubu nyene turahagaritse tugira twinjire mu masengesho kugeza saa 11. Aho bazibiye ku muryango ndazi ko bava baca mu idirisha. Umusiguzi yatebeje gatonya, ndazi ko abantu bose baca bagenda bila umwati amekawiza bwana amekawiza. Ukibaza ngo ni wowe, ikindi gihe uzozubona kandi bimaze kukubako kandi ntuharire, ugasohoka mu rusengero ukigira nk'uwihutira ikintu kandi atandi cyo wihutira. Kandi yurindira niyo minota 30 isigaye ntaco wari kuba, nta nico wari kubuhomvye. Bwana sade sana. Kubera uri munsi y'iyindi controle. Ariko ngira nsoma ijambo Abigalatiya 3:13. Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe, yacitse ikivume ku bwacu. Izo nkomezi uko zakabaye kose
uko zibabura kose zigira agahambaye, Kristo arazirusha. Kandi Kristo yaramaze kwakira umuvumo wose kugira ngo twebwe tuvumugwe tube umugisha. Kandi ni wamara gufata Kristo ukamushira muri wewe, bya bintu byose nubwo byo byaje mu muzu, byo byoje mu maso, byo byaje mu biki, Yesu arashoboye kubikuraho ku maraso yiwe. Twacunguwe amaraso azimvye cyane, kandi y'ubushobozi budasanzwe, kandi turafise ubushobozi hejuru y'ivyo bidayimoni byose. Kandi uko Satani yibabura kose turamurusha, turansa agasuzuguro k'abadayimoni. Murabone abadayimoni bakagushiraho umurongo ngo utegerezwa gupanga. Kubera iki? Kwa nini nisiwe na nyumba yangu? Wifuza kuronka inzu yawe, mbwa abadayimoni nabagapanga kutegereza kuba umupangayi. Kwa nini? Wifuza kugira mariage muri uyu mwaka, abadayimoni nabo bakapanga ati usigariza imyaka 5. Kwa nini? Turasa agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera kuzokuba muhomba mu byashara byawe. Wifuza kunguka, mbwa abadayimoni nabo bakifuza ko wohomba. Ibyo abadayimoni akavyo bitsinda. Kwa nini? Lazima tangu leo bitegereza guhinduka. Vyange bikunde bitegerezwa. Tutegereza kuva mu buja b'abadayimoni. Tutegereza kwanga gutegekwa n'abadayimoni. Tutegereza kwanga kwicarirwa n'abadayimoni. Kwa nini? Ubu tugomba ko Yesu wenyine abari batwiganzira. Ivyo Imana igomba bari byo biba kuri twebwe. Ivyo Yesu agomba bari byo biba kuri twebwe. Ivyo natwe imitima yacu yifuza bari byo biba. Ijambo ry'Imana muri Zaburi rivuga ngo atatupa haja ya mioyo yetu. Imana iduha ivyo imitima yacu yifuza, ariko abadayimoni bakigira bahambaye ngo kumenga ni bya hatari. Mu izina rya Yesu turabaturira leo, watapata cha mtema kuni. Ndagomba kuno musi Yesu akora ikintu gishasha. Nitube telegide n'abadayimoni. Urazi dayimoni gufata telekomanda za gufyonda ko ati pita hapa, sema hivi, fanya hivi, pigana, shwana, fanya. Bwana turakuze kameme. Anakugendeshwa n'amadayimoni afyonda amatelekomande n'amadrone yawe ifyonda ekabari. Hapana. Ariko uno munsi Yesu agomba gukora ikintu gishasha. Tusimame. Yesu Kristo uragororotse kandi urahambaye. Ndakweretse mwene data aritahuye ko bitagenze neza, araje kwihana imbere yawe Yesu kugira ngo umuharire ibicumuro byose n'ivyaha byose. Icete cya murega kuva no munsi gikugweho, byose bibe bishasha. Ivyo yagendeyemo ni vyinshi, kandi yabari umuntu yobimuhariye ntabwo yari gushobora no kubimuharira. Ariko kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwinshi araje imbere yawe kugira ngo umuharire. Yesu umuharire. Ewe Yesu, ndasabye amaraso yawe amweze koko kuva no munsi bibe bihindutse, ubuzima bwiwe butangure bushasha. Cha kindi cha murega kibe kivuyeho, hatangure bushasha, ubuzima bushasha. Yesu urashoboye kutugirira neza. Ivyo ugira birusha uko abantu bavyiyumvira. Turifuza kugira ivyiza ariko ibibi bikadutanga imbere. Turifuza kugirirwa neza mugabo tugasanga twagiriwe nabi. Tuba dufise abagenzi tukiyumvira ko bava tugirira neza, tugasanga batugiriye nabi. Ivyacu ko twagomba ko bimera siko bimera. Inzu twategereza kuba twobayemwo siyo tubayemwo. Ubuzima twategereza kuba tubayemo sibwo tubayemo. Ikintu ko twacifuza kuko cyakabaye siko bimeze.
ariko turazi ko hari ubushobozi bw'imbaraga mbi ziba zigomba konona ibyacu, ariko kandi hari izindi nkomezi zirusha za zindi ziri mu ijuru. Mu izina rya Yesu turahamagaje inkomezi z'ijuru zinjire muri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'imbabazi zawe bushoboye kwinjira mu mitima y'aba bantu, bushoboye kwinjira mu mishaha, bushoboye kwinjira mu nkomezi zabo, mu mibiri yabo mu izina rya Yesu. Reka ingo zabo zigende neza, reka fiyansaye zabo zigende neza mu izina rya Yesu. Ababoshwe n'abadayimoni, ababoshwe n'abarozi, mu izina rya Yesu ndababohoje. Yesu Kristo, ndagomba ko ubushobozi bwawe bwigaragaza, maze icyubahiro cyawe kigaragare, maze imigozi yose yari iboshe abantu bawe bakisanga bari mu gasuzuguro k'abadayimoni, bakisanga bari muri kontrole y'abadayimoni, mu izina rya Yesu turabicagaguye, turavyononye. Yesu Kristo, reka ubushobozi bwawe bugaragare. Ndagomba ko wiyerekana kuri Imana. Nimba hari abantu babashiriyeho ibintu by'ibirozi mu mazu yabo, ndabicagaguye no kubiturira mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndabituriye, mu izina rya Yesu ndabyononye, mu izina rya Yesu ndabihombomboye, aho biri biseruke biturigwe mu izina rya Yesu. Reka ibintu bibi byahishijwe bigaragare mu izina rya Yesu. Abana babo usanga bamwe badashoboye ku ishuri, ugasanga n'ubushobozi bw'imiyaga mibi, turavyanse mu izina rya Yesu. Reka abo ku ishuri bitagenda neza, nabo papa ndababohoje mu izina ryawe ryera Yesu, kugira ngo ku ishuri bigende neza, reka mu kazi bigende neza, reka ibyari byanse bishoke mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwawe bugaragare, kuko uri Imana ishoboye. Ndizeye kuza kubikora, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen.